turemeza tudakekeranya ko inyigisho nk'izi zijanye no guhanahana ivyiyumviro ku buzima bw'abasangwa butaka ko zizogira ico zifashije ku bijanye n'iterambere ryabo. Eka mbere turizeye ko ivyiyumviro bizotangirwa muri izi nyigisho bizoba ngirakamaro mu guteza imbere ubuzima n'agateka k'abasangwa butaka bo muri iyi ntara n'abo mu gihugu cose. Twamenyesha ko muri rusangi uwo muryango w'abasangwa butaka abawukomokamwo muri iyi ntara agateka kabo karubahirijwe nk'abandi barundi bose mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Abana babo bakaba bafise uburenganzira bwo kwiga nk'abandi barundi bose. Muri abo basangwa butaka hariho abari mu ntwaro mu nzego zitandukanye, ikimenyetso cy'uko bafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Uyu ni buramatari w'intara ya Mwaro. Aha yariko yakira abo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH mu ncamake y'igifaransa. Bakaba bari baje mu nama batunganirije abasangwa butaka bo muri iyo ntara kubijanye n'agateka kazina muntu. Umushinga amateka Liberata Nicayenzi umwe mu basangwa butaka akaba ari ni mu bari bateguye ivyigwa, yahavuye rero ashikiriza ikigwa ciwe aho yerekanye intango y'abasangwa butaka kuko burya ngo bari mu bihugu vyose. Ambere akaba yasabye ko ahanini abantu boza barisunga ibwirizwa nshingiro kuko ritomoye kubijanye n'agateka kazina muntu. Abasangwa butaka nibibereyeho yabo, abasangwa butaka ni bande? Ni bande? Babahehe, uko bangana, ibibaranga n'ibibatunze. Abasangwa butaka rero iryo ni izina rusange. Izina rusange ryatowe riranga abantu bose ku isi nzima bagiye barabaho gutandukanye n'abandi bene gihugu, kandi bagiye barangwa no gukumirwa no kunenwa. Hanyuma ikindi cyagiye kibaranga nuko wasanga mu bihugu baherereyemo uburenganzira bategerezwa kuba bafise atabwo wasanga bagira nk'abandi bene gihugu. Hanyuma rero ishirahamwe mpuzamakungu ryaragirishije ibiganiro nk'imyaka 13 kugira ngo batore izina rimwe botwitirira ku isi nzima. Naho havuye rero iryo zina ngo abasangwa butaka. Turi kumwe gahe. Hanyuma iryo zina rero ry'abasangwa butaka mu bihugu bitandukanye barafise amazina. Mu gihugu cyose barafise amazina. Aha mu Burundi wacu dusanga ari abatwa, kuko naho no munsi muri no nama tutavyemerewe kubivuga, barafise nuzeye amazina baranga. Abatwa mu Burundi, abatwa mu Rwanda, abatwa mu Uganda, abatwa ngaha mu gipande kimwe ca Kongo, nubwo harimwo re bambuti, abo bitari bambuti. Hanyuma hariho abahandi usanga bitwa Rebaka, Rebaka, Abageri, Baka. Hanyuma rero urasanga n'ahandi babita mu bindi bihugu les Amérindiens. Donc bafise amazina atandukanye, mugabo izina rimwe bahuriye ko kugira ngo amateka yo gutegerezwa kububahiriza abamwe. Nico gituma baciye bahuriza, abahinga bace bahuriza kuri iryo zina abasangwa butaka. Mwibwirizwa shingiro ku ngingo yabo ya 13 dusomere. Mwumvirize yemwe mutega amatwi. Ingingo ya 13, abarundi bose baranganya iteka n'ibyo bakwiye kuronka.
abenegihugu bose barangamya agateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi n'umwe azokumirwa mu byerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe, ururimi, idini, igitsina canke ubwoko bwiwe. Ingingo ya 14 nayo ivuga iti abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro no mu mutekano, bategerezwa kubana atankomanzi, bakubahirizwa iteka rya zina muntu, bakihanganiranira mu budasa bwabo bwose. Mwumvise gayeme rero ibwirizwa shingiro ariko tegeko rigenga yandi mategeko yose aragitomora neza iby'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Turumva imisi yose ku matwi canke tukabyisome uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibwirizwa shingiro nibwirizwa ritomoye neza abantu bose ko bangana, umuntu wese ko afise uburenganzira bwo kubaho, umuntu wese ko afise uburenganzira bwo kugira amagara meza, umuntu wese ko afise uburenganzira bwo kuja mu nzego zifata ivyemezo, ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kuba aho ashaka, ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubakana n'uwo ashaka, ko umuntu afise uburenganzira mana yanje ni byinshi. Claver Sabushimike umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda, nawe akaba yashikirije ko muri ubwo bushikiranganje hari bitari bike biriko birakogwa mu ntumbero yo guteza imbere agateka kazina muntu na cyane cyane agateka k'abasangwa butaka. Bisanzwe agateka k'abasangwa butaka kugira ngo gatere imbere muri no misi, bwa mbere hoho nuko twobana inyigisho na cyane kugira ngo bo ubwabo bahinduke bumve ko ari abarundi nk'abandi, kandi ko agateka ko murundi arico kimwe n'agateka umusanga butaka afise. Havuze ko byinshi amaze gukorwa mu bijanye no guteza imbere agateka k'umusanga butaka, ariko intambwe cyariho. Nico gito navuze ko tobana yatubigisha na cyane cyane kugira ngo bahinduke, kandi nkuko mubizi hari itariki 9 z'ukwezi k'umunani hariho umunsi mukuru mpuzamakungu bahariwe wama utunganywa kw'iyo tariki. Rero n'ubu mushanganje ariko aba integuro kugira ngo uwo munsi tuhimbaze, kandi tongere hariho intego yuko tuzobigisha muri kwako n'ibyo guhinduka kugira ngo babone ko nabo ari abarundi nk'abandi, kugira ngo iterambere riraba umurundi n'umusanga butaka yumve ko nawe arimo. Uretse kubigisha hari ibindi nuko muratekanye gukora cyangwa murakora kugira ngo mubandanye muharanira agateka kabo? Kugira tubane duhana agateka kabo, ibindi biriho birahari, kuko hariho nko kurondera abana cyane cyane amakaye y'abana kugira ngo bashobore kuja mu ishuri, kubafasha kugira ngo baronke inyubako babamwo, amazu babamwo, kubasakarira amabati, ibyo byose kugira ngo habeho guteza imbere agateka kabo, kugira ngo nabo biyumve nk'abarundi bose nk'abandi bose. Nawe Dr. Sixte Vinyini Muraba akaba rero yashikirije igituma biyumviye gutunganiriza ivyigwa abasangwa butaka kubijanye n'agateka kazina muntu. Ivyo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ujejwe harimwo agateka k'imigwi itandukanye. Muri iyo migwi itandukanye harimwo abasangwa butaka. Nico gituma twavuze tuti uno munsi kujya tuzotegura ibindi bijanye n'abantu bagendana ubumuga. Uno munsi twavuze tuti reka
tugire inama turi kumwe n'abasangwa butaka kugira dutahure tuganire neza ibijanye n'agateka ka zina muntu muri rusangi duce tuganira cyane cyane ku gateka k'abasangwa butaka kuko murabizi yuko muri kahise k'ibihugu bitandukanye n'u Burundi burimwo uwo mugwi w'abarundi uri mu migwi yagira mera nk'ikumiriwe cyane ugasanga agateka kayo ntikubahirijwe ugasanga bamwe barabanena ugasanga bamwe ntibafise amatongo ntibafise ingene babaho ntibaronka ibibanza bitandukanye mu mashuri mbere no mu buzi bwa leta ugasanga barakumiwe ariko rero kuva mu 2007 murazi ko Nations Unies yashizeho yemeje yaragize icemezo cyuko mu gateka kazina muntu twokwiyuka n'agateka k'abasangwa butaka guhera ico tuza turagira intambwe ngira urabona ko mu Burundi ubu haba mu mashuri urabonamwo abasangwa butaka haba mu nzego zitandukanye z'igihugu urabona ko ubu barimo tugaca tugatiri rero hako tuza turabavugira vyoba vyiza tubatumye ko tukaganira tukabona ivyo ari vyo kubijanye n'agateka kabo bakaba ari bo badufasha gutahura neza ico bumva bakeneye kuko burya si vyiza yuko umuntu yiyumvirira uwundi mu gihe ushobora kubaronka nico gituma nako twatumye ababaserukira benshi harimo n'abari mu mashira hamwe atandukanye aharanira ineza y'uwo mugwi w'abarundi mbega agateka kabo umunsi kifashe agateka kazina muntu muri rusangi nakazi ka misi yose agateka k'abasangwa butaka ni akazi dukora misi yose no kuvuga ko naho twishima ko gushika ubu mu basangwa butaka tumaze kuronka bamwe baza mu migwi itandukanye nka severe mushikiranganje mu zindi nzego zose zitandukanye ntitwoja ngaho ngo twishime ngo tuvuge yuko baronse bikenewe vyose turazi ko haba mu mashuri haba mu nzego zimwe mbere natwe twihereko haba no mu gihugu cy'abateka kazina muntu naho tuvuga ko dufise umukozi ntituraronka no mu komiseri urumva yuko akazi karacariho kugira ngo nabo tubone ko baronse ivyo abandi barundi baronka intambamyi nuko gufata ingingo kenshi ingingo zifatwa tutabanje guhanuza abo turiko turazifatira ugasanga wiyumvira ko uri kuramugirira neza mugabo utamuhanuje hariho usanga hari agahaze nico gituma rero ico cambere no gutahuza abo nyene kugira ngo nabo bahinduke mu vyiyumviro bahinduke mu mitwe bumve yuko iterambere ryabo riceza guhera kuri bo nyene ivyiyumviro bibateza imbere bivi wabo hanyuma tubwira tuti shira imbere ikina kiriya hanyuma rero turiko turabafasha gutahura dufashe gutahura n'abandi barundi kuko bonyene ntavyo boshobora kujya twama tuvuga tuti mu gateka kazina muntu twese dutegeza kubifashanya n'abandi barundi bategeza gutahura ko ikumigwa uwo mugwi w'abantu bamye bagirirwa ritobandanya canke ritutota intambwe twari tugezeko kugira ngo nabo bumve ko bari kumwe n'abandi barundi bose kugira ngo uteze imbere umuntu ubanza kumwumviriza ukamenya ico akeneye ntushobora gufasha umuntu ico atakubwiye nico gituma twanabatumyeko kugira ngo tuganire neza tumve bo bico bagona burya vyiza guza gufasha umuntu umufasha uzi ico akeneye naye handi urashobora gusanga wasimvye intambwe zimwe kungena watereza kumufasha